Intambara zikaze zo muri Kongo zarahungabanije akazi kabunguruza abantu n'ibintu bavuye mu isoko kwa Siyoni. Kuva muri iyo soko uja ibuvira bahora barihisha ibihumbi 30 vy'amarundi ariko ubu n'ibihumbi 200 barabitora kubera kubura abakiriya. Ibiciro ni biri stable kuko normalement kugira ujabuke abarundi ntibabemera ko bajabuka. Office icagomba c'ikirundi na plaque y'ikirundi abarundi mu gukingira bene gihugu b'abarundi ko barabasubiza inyuma ntibaje bacamira abakongomani vyitwe yuko basubira iwabo. Mu gihe imodoka z'abarundi zari zimaze imisi zitemererwa kujabuka zarasubiye kurekugwa kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi zirajabuka. Na gizi situation ilikuwa na kwa sasa tunamshukuru Mungu kwa sababu usalama kidogo umeanza onekana. Kwa sababu tunaenda tunarudi, lakini kwa usumbufu kidogo kwa kurudi hatupati wateja, lakini kwa kuenda Kongo Uvira pale tunafika vizuri, hakuna matatizo yote ile. Izo ntambara ntizononeye akazi abo bunguruza abantu n'ibintu gusa, ariko n'abadandaza bashora ibintu muri Kongo batashimye kuvugira ku mbonesha kure BNP batumenyesheje ko zabateye uruhombo rudasanzwe.